nasanze mu buzima nta kintu kibi kibaho nko kutamenya intege nke zawe. Narabonye abantu bagwana n'ivyo batari bakwiye kugwana navyo kuko batazi intege nke zabo. Iyo wihenze kuri force zawe urashobora no kwihenda kuri komba zawe, ariko iyo uzi neza intege nke zawe urahitamwo ingwano ugwana n'izo utagwana, kuko urazi ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye. Mpora mbona abantu benshi muganira akakubwira ngo iyo nza kubimenya, iyo nza kuba nari ndabizi kijya kintu sinari kugikora, bijya bintu sinari kubigenza kujya. Ariko kenshi abantu iyo bavuze ngo iyoba, ni ukuvuga ngo experience yabateye kwimenya, bamenya intege nke zabo igihe batari bazizi neza mu gihe ca mbere. Uyu munsi hari amadecision utoba ugifata mu buzima, hari ibintu utoba ukigenza uko wabigenjeje kuko ubu waramaze kumenya intege nke zawe. Kumenya intege nke zanje ntibingira faible, kuko jewe inkomezi zanje ntizihagaze ku nkomezi jewe mfise. Inkomezi zanje zihagaze ku nkomezi z'Imana nizigiye. Siko abantu b'Imana. Rero iyo menya ko hari ibintu ntashoboye, iyo menya ko hariho faiblesse mfise, iyo menya ko hari ibintu ntashoboye, bimfasha kudatakaza umwanya nja mu kintu kindengeye kandi kiza kunanira, ahubwo bintera kuza kurondera ugutabagwa kw'Imana kuko yo ishoboye, canke bikanka kurondera uwundi muntu agishoboye mbona ko agishoboye kugira ngo aze kukimfasha, kuko nta kintu cica nko kuba prétentieux mu buzima.